Papa Alia, Papa Junior, Papa Alia, Papa Junior, Papa Alia, Papa Junior, none uko kumbutse uko tumuziki uyita Papa Alia cyangwa mukobwa mfise nabo umukobwa tuzomwita Alia nabo umuhungu aho mvuze boy tuzomwita Junior. Sikubwira ko ikafise imbaye ni imyaka tumaze. Sheri, uhava witegura tugenda kugira shopping ya bebe. Uzi yuko uko amezi amayinga iminsi amasaha iminota amasegonda uko bikubita kuma ntiyumvira azogera ryari ariko aragendaje. Sheri, uzi yuko umusegonda ukubita ariko n'umutima wanje kumuterera kumeze ngo sejyaye. Cheka baby we naye. Jingira na ni hands. Jin. Aku nyamaran. Bisi urakatanda ofisi. Why me?
be Chérie. Ndagushaka. Mugabo wanje mwiza. Ndagushaka tugerageze icya nyuma. Jena masoko. Chérie. Be. Jena masoko. Chérie. Uno munsi n'umunsi ugira gatanu utamvugisha. Ariko isahani numvugisha. Mu gitanda hose novuga. Umugongo ku mugongo. Waje kuzera sisohoke. Ngenda. Kusangenda. Chérie ngenda. Umwanya kuryama n'umwanya kuryama. Umwanya w'akazi n'umwanya w'akazi. Uburere n'umwanya w'akazi. Bisa. Bafunzo muri. Ugairega. Bafunzo ngende. Ibuka nanje ko mfise umubiri, mfise umutima, urababara nkuko wowe wobabara. Chérie. Chérie. Urikumbwira ko navyara. Ariko je icyo niyumvira uno munsi nashaka ndakubaza. Chérie. Byukuri wewe uramaze kugenda kwa muganga kuraba gukomeye. Nimba ushaka kuja kwa muganga jya wewe. Je ntabwo ndi ngumba. Ndiyizi. Ariko bitahuye nawe. Nimba ushaka kuja ku bitaro jayo nta kibazo, ariko je ndaziko nkomeye. Je ntabwo ndi ngumba. Utamu. Sabe. Hari amajambo abiri canke atatu nashaka tuyage. Yego mwana. Nizere yuko ari yaciye igihe kinini cyane ntazanga mu rugo rwawe. Byarashitse. Rero amajambo azanye sa yandi. Mbe mu bisekuru byacu
harigeze kubamo abantu ari ngumba bishatse kuvuga abatavyara. Ndavyumva neza ndabitegera. Ega mwana ikibazo kiragoye. Birashoboka ko boba barigeze kuba abatavyara, mugabo nk'uko abantu b'ubu basigaye bavuga bati havyara umugabo canke havyara umugore, ubu hari aho bigorana, ariko mu vy'ukuri ntabo nzi batigeze bavyara. Nizere ko nishyuye neza cyane rwose. Yego jewe umugore mfise ubu agira 6, sinzi ko wari ubizi. Agira 6. Vyagenze gute? Papa Sabe nararongoye umugore wa mbere biranga ko mvyara, ndongora umugore agira 2 biranga akavyara, uwa 3 wa 4 wa 5 kese ku mugore agira 6. Papa nta nyingi koroka mfise ikibazo kinyabaki, narinje kubaza ko mu bisekuru vyacu ho barimo batabyaye kugira amenye ko vyo bari ari ibintu vy'ibisekuru. oya mwana, ntabwo ari ivy'ibisekuru. Hariho ikintu kimwe unyibukije, mugabo umbabarire uko ndakivuga nuko umenga nshobora twabigize ibigirankana, naho ntibuka neza kuko abasokuru bacu bose ntabo nzi, ariko rero ntawe nzi atigeze avyara, ivyo ntavyo nzi. Mugabo kuri wewe ko ari ikibazo, kuko gushikira abagore gushika ku bagore 6 vy'ukuri birateye ubwoba. Wenda guhanura urabe ubanze ugende wewe nyene ku baganga, kuko erega tugezaho abaganga badufasha ibintu vyinshi. Banze wipimisha, bagupime, bagusuzume, hama inyishu bazoguha kumbure Shohezo yimbwire tuzoronderere mu nyuma, ariko rero ubanje nawe kumenya ukuri kuri wewe ko ari uko bimeze. Papa mfise ubwoba cyane, mfise ubwoba, ntivyumvikana ukuntu ushobora kurongora muri 6 bose timva kujana n'umugore ariko bikanga. Umugore tumaze imisi dushwana ambwa ngo tushe kwipimisha. Erega mwana, ubwoba nibisanzwe, mugabo kandi hariho ikintu twibagira, umwana atangwa n'Imana. Abizi papa, naho wogira ubwoba umwana ntuzomwiba. Banze ugende uraba abaganga nabo babanze bagire ico baguhanura canke ico bakubwiye. Jewe niko numva umenga wovyifata. ya je numva mbwiye amajambo atuje kandi inkora mutima kanyire nyage n'umudamu bisigaye navyo sukuyinyisho. Yego mwana. Kariwe wanje mfasi. Yego. Yego. Amahoro meza. Namahoro. Hewe. Urazi yuko twahebanye? Nabimenye kera. Ubu rero je n'ukuri narinda gutumye ko kuko hariho ikibazo. Wa muhungu wacu, Mungu YUPO, yaraje kundamutsa ambwira ko afise ikibazo kitoroshe. By'ukuri yumvire umuntu amaze kurongora abagore 6, uyu munsi ngo ageze ku wa 6, mugabo muri abo bose nta numwe ngo agenda atwaye inda canke arigera asama. Hari ico woba ubizi ko canke wavyumvise ko? Urantubaho ukiyomenya sinirirwa ndaza. Cyo nico kibazo wambaye.
Yego. Ingo bari yamenya abagore batandatu, abo bagore batandatu. Mbe niwe mwari kumwe? Sije twari kumwe. Uranyuma? Mu gihe ushwimura nkagenda uti umwana wanje nokura kandi ntawe namujana natwaye umukobwa usigarana umuhungu. Umukobwa natwaye. Hari ingorane ndiko ndakuganyira ngo ameriwe nabi. Nawe urya mwana. Ikibazo cyabibujije ntacuze kutampamagaye hakiri kare. Umva nkubwire wewe abagore batandatu atabyara iyo uhenga umwe wenyene uwa kabiri wari uzi ikibazo ciwe kwiye ngwara yarayifise akiri umwana kivuka. Uri kunyumva? Baravuze ko umugabo atarera kwezi. Ico nari ndaguhamagariye kwara kugira ngo dufashanya kurondera inyishu. Si kugira twagirizanye. Nivyo by'ukuri hari ico wofasha. Tanga impanuro canke ugira ico uvuzeko. Ico no gufasha ntiwashatse. Ico no gufasha umwana wanje kwatera imbere nk'abandi. Iyo akiri muto yumpamagara uti umwana yangwara amafaranga ariho ari cogiye ntekereye ngo tuvuze umwana ingwara wari uyize muganga yitubariye turi kumwe. Urumva arakura kugera hagera hari ntiwigeze umpamagara uti ngo tuje inama by'umwana bimeze. Narinzi ko wahejeje wamuvuje wahejeje. Ntaco nagiye nteke nkuyi wawe kandi narabirondeye twarabironderana. Uranyumva? Ikindi naco ndakubwire azanye umugore wa mbere ntavyaye urahoze, uwa kabiri ntavyaye urahoze, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu ndamuhamagara agira icyo avuga. Nakora iki? Umwana wanyu wamuriye imvanda azokurya imvi. Ndabikubariye kandi urambabaje. Abavyeyi mu nyuma barateye imbere. Mungu yupara arabaye gutera ngiye kubwira ntugira n'ubwenge wewe. Yamuriye imvanda azokurya imvi. Yego. Kubyara gutangwa n'Imana uko Imana niwe wafashije shetani. Uri shetani nawe. Akoze muvyeyi. Ndabona ko uri umuhanuzi mwiza. Reka nawe ntaco wamariye ikibondo bakivyara. Mwana wanje. Uribuka ko ejo bundi waje kumbwira ikibazo cawe. Hanyuma navuye tukiyaga na mama wawe. Tumaze kukiyaga niho namenya ingorane wagize. Ukiri umwana waragwaye ingwara. Mu Kirundi bita igisahuzi. No kuvuga ni ubushuhe bwinshi butewe n'inyonko nyinshi. Hanyuma udutengatwa tugaca dusubira mu nda. Ico gihe rero umwana w'umuhungu badacunze hakiri kare kenshi bigira ingaruka mbi. Mugabo ashoboye kuja kwa muganga hakiri kare by'ukuri abaganga barafasha kugira ngo bigende neza. Papa, ivyo bintu uvuze byose nuba ko araho bihuriye n'ubwo rwanje? Aho bihuriye naho nyene. Ikigize umugabo nico nyene. Nico ni buryo afise bwo kugira ngo ashobore kuvyara. Iyo bidashobotse by'ukuri ibintu biba bipfuye. Nico narinje kugira ndakubwire amakosa na yacu ndayemera. Na yacu mugabo aho bigeze ubu biragoye. Ushatse kuvuga uvyakira uko keretse ari igikorwa c'Imana. Mugabo aho abantu we ntugishobora kuvyara. No! Papa! Sibyara? Ubu ndabaye ngomba papa. Gutandukana kwawe na mama bingize kingaruka jewe.
Papa, wewe witwa papa mungu yupo. Papa Sahiri. Papa kuzuye. Mbwira nanje nzoyitwa papa nde. Ikosa si ryawe ndavyemera, ikosa ni ryacu, amakosa na yacu. Mugabo ico nje kukubwira nuko mu bikorwa abantu bose bakora ntihabura abo bigirira ingaruka mbi canke nziza. Kuri wewe nta mwana uzoronka wita mwana wa Mungu yupo. Ubwiriza aho basireka kuvuga amajambo. Erega kuri iyi si twashizweho n'Imana, nta utanga Imana guhebura, kuko n'utareze uwiwe ararera uwundi, kandi uwo mwana akamubera umwana w'ukuri. Ivyo rero bikuva ko nico nogerageza kugufasha muri ubu buzima usigaje kubaho. Ubu ngiye kubaho gute? Atakana nakamwe mfise papa. Erega mwananje, mu buzima niyo utaragiye izawe, iz'abandi zirashobora kukugirira akamaro kurusha iz'iwawe. Hinge ndagusigurire gatoya. Erega abagabo ntibaronkera rimwe, kandi Imana mu gutanga ifise uburyo ikoresha. Iyo itakwihereye irashobora guca ku wundi muntu ikaguha n'itunga rirengeye. Umwana w'uwundi we umubereye umuvyeyi arashobora kukugirira akamaro kurusha n'abo wavyaye bashobora kukurya bakanakwica baguhora amatungo yawe ufise. Mugabo wo hanze uwundi wamubereye umuvyeyi nawe akakubera umwana, kandi ugasanga bikugiriye akamaro kurusha na wabandi utashoboye kuronka. Papa, ayo majambo ntashobora kunyokaje umutima wanje, ntashobora gufuta ikironda kihari ku mutima wanje. Uwo mwana azovuye mu rura rwanje, azovuye mu maraso yanje. Ivyo ndavyanse. Twumvikane, niyo utokwakira uwundi muntu, urabona urafise murumuna wawe, Imana yarabamuhaye. Mugabo bona hari ico abamariye. Wewe ko Imana yaguhaye itunga ntiguhe abo kurishikiriza, none iryo tunga ryawe rigupfe kubusa, nta bandi ubona ryofasha. Erega itunga si ivyo gushira mw'ibarabara, n'ivyo gufashisha abana b'Imana. Bajya n'abana b'Imana n'abana bawe. Wewe naho atarabo wavyaye direct, n'abana bawe Mungu yupo. Ivyo uvyibuke, raba ko bo butogira ico bamarira. Nakubwiye nta mwana wundi muzi nzorera. Shakuwani. Hari ikindi kintu, ubundi buryo murumuna wawe ko Imana yamuhaye kwibaruka, urya mugore wanyuma muri kumwe, erega mwumvikanye buke buke mukayaga, yo mukuvyarira ku mwana. Papa, ni wowe uravuga amajambo nk'ayo? Ni wowe urakomeza kunureka ku mutima? Ushobora kuvuga gute yuko mwene bashobora kumvyarira? Ngo turamarasamwe. Papa,
reka nagushimire gerageza ugarukirize ngaha amajambo yarakwiye. injira